Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanye gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane ariko kuri babiriko biravugwa mu gisata ca politike. Muri no misi benshi mu bategetsi bakomeye cyane bari bajejwe amabanga hambaye muri imyaka 5 iheze, no kuvuga abahora mu nama nshinga amateka, abari abakenguza amateka ndetse n'abashikiranganje bakiriho batari bavaho, bose baricara umwanya n'umwanya bumva ko ibibanza bashobora kuzobivanwamo canke se bakongerwa ikiringo n'umukuru w'igihugu nyene cyubaro Varisito Ndayishimiye. Kubera ivyo rero bamwe batanguye gukora bimwe mu bikorwa vyari vyarabananiye gukora mu myaka 5 iheze canke se 3 n'inusu. Abatanguye mu myaka 5 tubibutse ko murantunge abajije imyaka 5 muri leta tubibutse ko batanguranye na President Varisito Ndayishimiye muri ruhesha umwaka w'2020 mu gihe kandi hari abandi bagiyo bamaze imyaka hafi 3 mu mwaka w'2022 ubwo hakugwaga leta yarirongowe na Generali Arengiyome Bunyoni. Abo bose rero mu biringo bamaze muri ayo mabanga hari vyinshi batagiye baranoza neza mu mabanga bari bajejwe. Muri no minsi rero buri wese ari karatanguranwa n'igihe kugira ngo arabe ko yozokongerwa ikiringo n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye akongera akamugena canke se akongera akamugena muri ico kibanza yahoramwe canke se akamugena mu yandi mabanga gusa kandi adatakaje ikibanza muri leta. Bamwe rero mu bashikiranganje bariko baragaragaza umwe tudasanzwe muri no misi harimwo Martin Teretse yararo atwara ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano kandi nanone akaba ari mu kibanza c'ubushinga amateka. Bamwe bati ivyo atakoze mu myaka 3 ari karagerageza kubikora mu ndwi zibiri zonyene. Muri no misi biragoye ko haca umunsi atabonetse inkuru nshasha y'umushikiranganje Martin Teretse. Hari hacindwi zitatu hashizwe habona ivyamuranze mu myaka hafi 3 amaze ari umushikiranganje intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano. Hari vyinshi vyerekanywe ko atigeze akora none ari karagerageza kubirangura muri no misi ya nyuma ya leta ya Gerivendera ko buca. Bamwe bati ese ko barakanya ko guca amanota imbere yuko leta ihinduka. Bamwe izindwi zibiri ziheze barazita indwi z'umutigito kuri Marite Niteretse. Hari inkuru zatanzwe aho herekanywe ingene mu myaka hafi 3 Martin Niteretse atigeze agendera abapolisi ngabumvirize ibitandukanye n'ingene abashikiranganje imbere yiwe harimwe Arengiyome Bunyoni ndetse na Gerivendera ko buca bahora babikora. None muri izindwi zibiri yaciye agendera intara nka zose z'igipolisi arakoresha amanama atari make arumviriza ibihanza abapolisi. Harerekanywe ingene mu myaka hafi 3 amaze abajejwe Martin Teretse atigeze yambika abapolisi kugeza aho basigaye bambaye impuzu ziteye ibiremwo mu mpande zose, ibirato vyaheze, inkofero zo abatari bake basigaye bambara izo mu gisirikare. Mu ndwi yahera Martin Teretse yaciye yemerera abapolisi imyambaro 2 mishasha bazoba baronse muri Nyakangiza be n'umwambaro wa 3 bazoronka imbere yuko umwaka uhera. Ubundi abapolisi bahora bahabwa imyambaro 2 ku mwaka. Muti none amafaranga yo gukoreshwa muri iyo myaka 3 yakoze iki? Imyambaro iciyizana na hehe mu kanya gato. Ese Martin Teretse yavuze ko ivyo kuzigura ari byo zafasha umwanya munini. Aho rero ntigeze asigura naho vyari vyaranyikiye. Mu nkuru kandi yaheruka yerekeye ivyaranze umushikiranganje Marie Chantal Nijimbere harashimitswe kukungena ingingo ziwe nazo zerekeye ibiciro zitigeze zubahirizwa. Mu bisanzwe uwari kuzubahiriza no umushikiranganje afise intwaro mu gihugu hagati n'umutekano. Ntawe uzi ko habayeho kwagirizanya ibukuru. Hamaze kwandikwa iyo nkuru amajambo Martin Teretse yavuze ku munsi wa 4 w'indwi iheze ari kwigenekerezo ya 24 mu kakaro y'umwaka w'2025 Muyinga kubijanye n'ibiciro ntasanzwe. Aha Martin Teretse yatangaje ko abakoresha ibiciro bitemewe na leta bagiye gufatirwa ivyabo, gupfungwa no gutangishwa ihadabu rikomeye. Ntivyatevye bukeye iyo ngingo yari kirashirwa mu ngiro n'igipolisi. Hari abadandaza batari bake bahagaritswe mu mihingo myinshi bazira ibiciro birenze ivyo leta yashinze cyane cyane ku binyobwa vya Brarudi. Ubundi mugwi Martin Teretse yakariye nabakora akazi ko kunguruza abantu. Imodoka nyinshi zaratangishijwe amahadabu ashika miliyoni kubera kurenga ku biciro vyo kwiyunguruza. Bene imiduga nabo bakavuga ko barenganywa kubera bagura igitoro cy'amagendo ku mafaranga menshi cyane.
Ivyo vyatumye rero ku munsi w'ejo haheze no kuvuga ko Imana hari kugenekerezo ya 28 mu kakaro uyu mwaka wa 2025 igikorwa cyo kunguruza abantu kiba nk'igihagaze mu gihugu cose. Abanyagihugu baduga ruguru bavuye Bujumbura be n'abamanuka Bujumbura bavuye ruguru barabuze imodoka zibunguruza. Amaparikingi mu gihugu nka cose yari yera. Martin Teretse kandi yategetse aho kuwa kane nyene ko atamukomisiyoneri cyangwa umukokaye bazosubira kubaho mu Burundi. Yategetse ko igipolisi kibafata aho babonye hose bagapfungwa. Bamwe bati Martin Teretse kimwe mu bintu vya mbere ari karatinya muri no misi no kubona umuhetsi wiwe atakirongoye leta. Uyu Martin Teretse yari nk'umwana wa Gervais Ndirakobuca. Imbere yuko Ndirakobuca aja kurongora leta, Martin Teretse yari umunyamabanga yamaho no kuvuga secrétaire permanent mu bushikiranganje bwa Ndirakobuca. Uyo niwe yamudugije amugira umushikiranganje. Bamwe bati ese none ko Ndirakobuca havuye Martin Teretse arafise ubwoba ko ashobora gutakaza ubushikiranganje. Ngiye nayo ikaba iri mu mpamvu iriko iratuma asya atazambaye ngagaruza amanota yose yatakaje. Igisigaye kumenya ngo nuko mu ntambara imuhuza n'ibindi bihangange Ndayishimiye abona Martin Teretse. Ese Martin Teretse yobazoye mukina umuhetsi wiwe akaja ku ruhande rwa Ndayishimiye. Ico ni kimwe mu vyo Ndayishimiye azokorera ko cyane kugira asubire kumugira inomero ya kabiri muri leta y'u Burundi. Yamara ingingo za gihutihuti Martin Teretse ariko arafata zimwe muri zo zirashobora gutuma ibintu biyangara. Ntivyoroshe gusaba imiduga yunguruza abantu kubariza ibiciro vya leta mu gihe utayihaye igitoro gikwiye. Gufuta no gupfunga abakomisiyoneri n'abakokayi nta mutu urimwo na gatoyi. Narirya leta itari kirafasha ingene ubuzi buboneka. Ni ingingo izongereza imiryango igiye kuba mu bukene butagira izina. Inyishirama iri mu kuzana igitoro gikwiye, guhagacira ifaranga ry'u Burundi, kugarukira ubutunzi bw'igihugu, maze ubuzi bukaboneka. Ngibindi vyose ni ukwerekana ko leta iriko irakora kandi yarananiwe nk'uko benshi babivuga. Hari bamwe tuvuze ku vyaranze umushikiranganje Martin Teretse mu myaka 3 amaze ari umushikiranganje, bakavuga ati ivyo bintu uko tutavyumvise koreka navyo tubigaruke ko. Kuva muri Nyakanga umwaka w'2022 Martin Teretse niwe mushikiranganje intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano. Niwe agira kabiri muri leta we nyene, akaba agaba ubushikiranganje butatu bwa kera. Martin Teretse agaba nk'umushikiranganje intwaro hagati mu gihugu. Martin Teretse agaba babura amatari b'intara, abastaneri bose, akaba kandi ari n'abajejwe imigambwe n'amashiramwe yigenga n'amashengero. Niwe ajejwe muri leta ibijanye n'amatora, akaba kandi ari wagaba umwidegemvyo w'abene gihugu. Nk'umushikiranganje w'umutekano Martin Teretse niwe wagaba igipolisi c'u Burundi, aranakorana rwose n'iperereza mu gihugu hagati ku buryo umuvugizi wa Teretse Colonel Petero Nkurikiye ari nabavugira iperereza. Nk'umushikiranganje w'iterambere rusangi rero Martin Teretse ajejwe iterambere ry'amakomine yose be nibijanye no kwegereza ubutegetsi abanyagihugu, ico bita decentralisation. Uyu mushikiranganje dasanzwe niwe benshi bavuga ko ivyamuranze mu myaka 3 amaze muri leta ya Ndirakobuca nawe atigeze agira ico akora. Mu ntwaro yiwe Martin Teretse ngo yaragerageje kubera icarimwe Edouard Nduwimana, Pascal Barandagiye na Gervais Ndirakobuca. Ngamabi yose yabo yose bose yagerageje kuyambara wenyene naho atagira igihagararo cabo. Ikintu gyambaye Martin Teretse ngazosigana indinganizo casha y'intara z'u Burundi zavuye kuri 18 zimanuka kuri 5. Amakomine azigize yavuye kuri 119 ahinduka 42. Icyumviro ni ciza cyane ingene cyatunganijwe nivyo bigoye kubera abanyagihugu batagishijwe inama. Ngo asigaye kumenya ko iyo mpinduka yateguwe neza bizoboneka vuba mu gihe abatwara intara batanguye gukora. Komine itunganijwe neza ngo ni komine yoba ikwiye ifise uburyo n'inzego bikwiye ku buryo atakintu umunyagihugu wayo aja kurondera handi mu bijanye n'intwaro. Komine nziza yogera leta yo ku rugero rwayo, ikitunganiza neza ivy'ubutunzi n'imibano, hanyuma abanyagihugu bayo bakagira ijambo mu itunganywa rya komine. Indinganizo shasha kandi y'intara yarabonetse ko yari ifise ikinyegeje muri politike nk'uko vyavuzwe na Reverendo Ndikuriyo. Aha ngo haragiyemwe intumbero yo kugabanya amajwi y'intara zidatora CNDD-FDD mu kuzifatanya n'izo CNDD-FDD yaronkamwe amajwi menshi. Ngo no buhinga bwo kwiba amatora bita gerrymandering. Ubu nabwo tuzobugaruka ko
aho kwegereza abanyagihugu ababaserukira, Martin Niteretse ngo yakoze igihushane. Biratangaje ingene umunyagihugu wo mu Rumonge atora umuserukira wo mu Rutana, uwo mu Nyakabiga gatora w'Indora muri Bukinanyana, uwo muri komine Mishiha mu Cankuzo gatora umunyagihugu Shabani nimubona ngamuserukire. Impinduka nziza ni yari gutuma komine ihinduka circonscription electorale, maze komine yose ikitorera umushinga amateka canke abashinga amateka bayo nkuko bigenda ahandi. Impinduka nziza ngo yari ugufuta ivyo gutora liste bloquée, maze umunyagihugu akitorera uwo yemera ko iyo muserukira neza. Amwe mu mabi kandi azama yibukwa ngo kuri Martin Niteretse nivyo yategetse bizokorerwa umwigeme canke umukenyezi yibugenze mu gihe se w'umwana atazwe. Niteretse yavuze ko abo bana batazosubira kwandikwa mu bitabo vya etat civile, no kuvuga ko abo bana bazoba baswe ubwene gihugu kandi ko bazohanirwa icaha batakoze. Igiteye ubwoba kurusha ni ingene yavuze ko abo bigeme n'abakenyezi bazokubitwa gushika bavuze uwabateye inda. Aka rero kakaba ari akamaramaza kumva hari ukubita umukenyezi yibugenze. Ico gihano nta namwe cyanditse mu mategeko. Ikibabaje kandi ni ingene abategetsi bari mu batera izo nda bakanka ko abo baziteye babavuga. Martin Niteretse kandi si ivyo gusa ngo nk'ikintu kibi Martin Niteretse nkuko Pascal Barandagiye yakoze akajagari mu mashengero, Martin Niteretse ngo naca atakoze mu bijanye no gusambura ishengero rya Pentecote mu Burundi. Amatwa dusumira iyo ngenderanyegijemwo ngo amacakubiri y'amoko y'indongo za Pentecote kiremba zahamwe hagiyemwo ivy'amoko. Ngo ingorane Niteretse yagize nuko yasanze mu bayoboka Pentecote kiremba harimwo abashikiranganje nka Dieudonné Dukundane be n'umuvugizi wa leta Jerome Niyonzima, kandi bakaba nabishikira kwa President Ndayishimiye. Ngo ubundi bara riba ryaraguye muri rino shengero nkuko amasoko yacu y'ibanga bivuga. Iki kibazo coba caranahaswe gukuza Martin Niteretse mu mabanga ntawe uzi uko vyaheze. Martin Niteretse yarongeye kandi ashira ikirenge ciwe mu Edouard Nduwimana mu kumanyuramo ibice bibiri umugambwe SNL kugira gatorwa asa nabiwe ntibashobore kwitoza, ariko navyo nyene vyaramunaniye kubikora nka Edouard Nduwimana. Nduwimana ngo yabikora ku buryo aboneka nk'umuhuza w'abatumvikana, hanyuma inyuma y'amatora akemera uruhande rumwe canke hakavuka ishami nyakuri ryiteranwa n'umugambwe uhasanzwe. Martin Niteretse rero ngo we yaje ari umuntu atagira isoni, yerekana neza ko ahonyoye amategeko. Umugambwe akawuha uwo bitumvikana ingena umuhaye, amatora agakugwa hakoreshejwe igipolisi mu ntara zose kikabuza abashaka kwitaba ikoraniro, mbere bamwe bagafatwa bakanyuruzwa n'iperereza. Ngo kandi akazibukwa nk'uwateguye amatora y'akamaramaza muri uyu mwaka buze umugambwe ugira kabiri mu nama nshinga amateka kuyitaba. Nkuko twabitanguriye ko ikindi kibazo gihambaye mu myaka hafi 3 Martin Niteretse yamaze ari umushikiranganje w'umutekano ntigezaho umwambaro wa polisi. Ubundi abapolisi bari bagenewe umwambaro mushasha rimwe mu mezi 6, none ubu barakwije imyaka 4 batambitswe. Ubuzima bw'abapolisi bwabandanije kuba nabi muri imyaka Martin Niteretse. Uburaro bw'abapolisi bwifashe nabi cyane, bamwe bakavuga ko basige baryama ku bikarato kubera batagihabwa akamatera bahora bahabwa rimwe mu myaka 5. Bwabaye bwa mbere haboneka amafoto y'abapolisi bimuka bakagenda n'agakinga, kandi ubundi bahabwa imodoka ibunguruzi iyo bahawe ahandi baje gukorera. Ku rundi ruhande abapolisi ba Martin Niteretse baridogewe cyane n'abanyagihugu. Ikintu cyo kurya ibiturire kiriko kirabigisanzwe rwose. Abapolisi baje gusaka imihana bakavayo basavye amafaranga canke ibipfungurwa. Ku mabarabara bari monogoza mu gusaba ibiturire, ahandi bagakubita abantu bari ku makinga n'amapikipiki kugeza aho bamwe bahasiga ubuzima. Ikindi kiboneka nuko Martin Niteretse ngasa n'utinya abapolisi. Uko Gervais Ndirakobo cyahora agendera abapolisi mu ntara zose akongera akabihaniza ku makosa bakora, Martin Niteretse ntavyo yigeza akora uretse kubikora muri zindwi zibiri ziheze, naho agaragaza ko ari karaca amanota kugira ngo azogumizwe muri leta. Ngo bikaboneka ko hakenewe ubundi mushikiranganje ajejwe umutekano. Sivyo gusa Martin Niteretse mu bimwe mu bikorwa vya nyuma vyamuranze muri leta Ndirakobo na amajambo nanone yavuze ku igenekerezo ya 5 ruheshi uyu mwaka
inyuma y'amatora, aho Martin Teretse yashinze ko abitoje batarekuriwe kubandanya basora amatangazo yerekana ingene bibwa amatora. Kubwiwe ngo ibitagenze neza mu matora bivugwa ku munsi w'amatora gusa, ibindi bikajanwa mu butungane. Ibi rero bikaba vyari bibayeho bwa mbere mu mateka y'u Burundi, aho bitoje abuzwa kuvuga uko yabonye amatora. Niteretse akaba yaravuze ko amatora ajanye n'ubwigenge bw'u Burundi ko usubira kuyavuga nabi yofatwa nk'urwanya ubwigenge bw'u Burundi. Kandundura kandi n'icifuzo yaraherutse gusora ko yifuza ko ata muntu n'umwe asubira kwitwa perezida mu Burundi kiretse umukuru w'igihugu. Yavuze ko ababazwa no kubona hari ba perezida b'amashirahamwe b'imigwi itandukanye. Niteretse akifuza ko abandi bose bitwa coordinateri, perezida akabutwara Burundi wenyene. Benshi ko hari imvugo yo kwisemba no kwisabira ngo agumizwe muri leta. Martin Teretse nk'uko twabigarutse ko hari vyinshi yagiye aravuga, kuko mu ndahiro Martin Teretse yakoze ku igenekerezo y'9 ukwezi kw'icenda umwaka w'2022 harimo kaje kugwanya inzira zose zikumira, mbere kaje kugwana agateka kazina muntu. Ngivyo yaramaze imyaka 3 akora, rero bikaba vyerekana igihushane. Akaba yarabonetse nk'umushikiranganje avuga ibimuciye mu mutwe vyose atiyumviriye inkurikizi zavyo. Kumbure akiri kumwe n'ingoma ngarafise abavyina ko akora neza, ariko ngatagitegeka ntazotahura ngo ikibi yakoze iyo kigera nk'uko abakurikirana hafi vya politike bobo babisigura. Ngaho rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya ifyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyonda ko kugira ngo utozucikanwa nadushikiriza, usangiza no makuru bagenzi aho bari bose kugira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV Imana bahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.